impwemu ya Yezebeli irakora cyane mu makominote yacu n'amasosiyete yacu, kuko turegeranye, turakwegana, turazinanye, dukorera ibintu hamwe, tugirira ibintu hamwe. Ntushobora kuzokurikira Imana uko bikwiye igihe uri umuntu ureponda ku kamo ka manipulation. Ariko nimba uba manipule abantu bakakwifatira bigakunda, nuko ufise umutima wo kwiyagiriza. Wama wiyagiriza ko babashavuje, wama wiyagiriza kugira ubatakaze, wama wiyagiriza ko batanezerewe. Bagukorera ikosa ukaba uwa mbere kubasaba ikigongwe, atari ukuri umukristo cyane, ariko baramaze kumenya kuri faible bakabikinirako. Bakagushira ahantu iminsi yose wama wumva uri coupable. Impwemu ya culpabilité ni ikintu kibi, kandi nico kintu Satani akoresha iminsi yose agomba gukontrola abantu, groupe y'abantu canke umuntu. Ugomba kuba suri muri kino gitondo yuko utari umuntu ari coupable, iminsi yose coupable, ku buryo wacitse igikoresho c'abamanipulateur bose baza ku nzira yawe, baza mu buzima bwawe. Kuko kwiyagiriza ni ikintu kibi cyane.